Amahoro y'Imana abari namwe inshuti bakunzi namwe banywanyi ba radio televiziyo de la jeunesse africaine pour le développement. Reka tubaramutse twongera tubahamiriwe cyane igitondo cyiza n'umugoroba mwiza bivanye na muherereye ku mpande zine z'isi. Tubahikaze mu biganiro bya radio televiziyo de la jeunesse africaine pour le développement, na cyane abakunzi b'ikiganiro sesangura aho tugiye gusesangura kuri kahise ku Burundi uko abakuru b'ibihugu bagiye barakurakuranwa ku butegetsi havuyemo abantu. Kino kiganiro rero ni kiganiro mutegurirwa na radio televiziyo de la jeunesse africaine mugiye gushyikirizwa nanje Fabrice Ndimurukundo. Igihugu cy'u Burundi kimaze kurongorwa n'abakuru b'ibihugu 10, ariko muri abo bakuru b'ibihugu 10 batatu gusa nibo bagiyeho biciye mu matora n'inzira ya demokarasi. No kuvuga abandi batatu bagiyeho biciye ku makudeta, abandi bane bajyaho biciye ku ntwaro mfata kibanza. Umwaka w'igihumbi kimwe amajana 966 Michel Micombero no yabaye umukuru w'igihugu wa mbere atwaye igihugu cy'u Burundi. Ni nyuma yaho yarayejeje gukubita kudeta umwami Ntare wa gatanu, no kuvuga umwami Charles Ndizeye. Michel Micombero ivyiwe n'ivyaroranye kuko atarambye ku butegetsi. Itariki imwe y'ukwezi kwa 11 igihumbi kimwe amajana 976 Michel Micombero yaravuye ku butegetsi habaye kudeta yateguwe na Colonel Jean Baptiste Bagaza. Navuze rero yuko tutavuye hasi dukore ijuru n'umutaga nkuko abamaze kugenda bahora babona ingene bakora i Buraya, muri Amerika cyangwa muri Aziya. Nta kwiga dushobora kuronka kuko ntidushobora kuronka izo twifashisha. Icyo gihe Michel Micombero yaciye ahunga igihugu. Colonel Jean Baptiste Bagaza ivyo nawe n'ivyaroranye kuko atarambye ku butegetsi. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 987 Colonel Jean Baptiste Bagaza yakubiswe kudeta na Major Petero Buyoya. Tout le monde constate que le processus démocratique a été ruiné. Major Petero Buyoya ababaye umukuru w'igihugu agira gatatu agiyeho biciye ku ntwaro ya kudeta. Abarundi bati ibihe bibindi. Itariki imwe y'ukwezi kw'indwi umwaka w'igihumbi kimwe amajana 993 mu mateka y'u Burundi niho hajaho umukuru w'igihugu asizweho biciye mu matora n'inzira ya demokarasi. Uyo nawe yari Melchior Ndadaye. Barundi kazi. Ubu Burundi bushasha mwaraye mutoye bugiye kurangwa n'iki? Ubwa mbere amahoro kuri bose. Nkuko mubizi mu myaka iheze igihugu cacu caraguye mu isanganya akatari gake. Umubabaro abarundi bagize wabahaye umutima wo gukunda amahoro kurusha. Koko biraboneka ko abarundi munyote wa mahoro. Amahoro mu gihugu canyu, amahoro mu makomine yanyu, amahoro mu mitima yanyu, amahoro mu ngo zanyu. Ariko ivyo byiza by'umukuru w'igihugu yashizeho biciye mu matora n'inzira ya demokarasi, abarundi ntibabitumyemo ngo babinezererwe. Biciye ku bansi ba demokarasi itariki 21 z'ukwezi kwa-10 umwaka w'igihumbi kimwe amajana 993 haratunganijwe iyindi kudeta yahavuye hitana uwo mukuru w'igihugu yari yatowe n'abene igihugu biciye matora n'inzira ya demokarasi. Melchior Ndadaye yajamiye ukuboko kw'abagabo atwaye imisi 102. Nyuma yo kudeta yahitanye umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye, ubuyobozi bw'igihugu bwaciye bufata umushikiranganji wa mbere Sylvia Kinigi. Ayant été première femme premier ministre en Afrique à une époque particulière de mon pays lors de l'accès au système démocratique, je me dis que je suis parmi les femmes privilégiées qui... Uyo ababaye umukuru w'igihugu wa mbere w'ifata kibanza guhera itariki 27 z'ukwezi kwa-10 umwaka w'igihumbi kimwe amajana 993 gushika itariki 5 z'ukwezi kwa-2 umwaka w'igihumbi kimwe amajana 994 aho yavuye ku butegetsi ahinduriwe ibikorwa. Sylvia Kinigi icyo gihe yaciye ashingwa kurongora ibanke nkuru y'igihugu. Sylvia Kinigi yaciye asubirirwa na Cyprien Ntaryamira. Cyprien Ntaryamira uyo ababaye umukuru w'igihugu agira gatandatu arongoye Burundi. Kurongora igihugu n'amabanga atoroshe. Nico gituma ko bayivuga ari kuyabangira ingata.
agira kandi umukuru w'igihugu agira kabiri wifata kibanza. Uyo nawe aguma ari umukuru w'igihugu wifata kibanza gushika itarike zitandatu z'ukwezi kwa kane umwaka w'1994 aho yajyameye ukuboko kw'abagabo barasiwe ku kibuga cy'indege i Kanombe mu gihugu cy'u Rwanda ari kumwe na mugenzi we w'icyo gihugu Habyarimana Juvenal aho bari bavuye mu nama y'abakuru b'ibihugu by'akarere yabera i Arusha mu gihugu cya Tanzania. Itarike zitandatu z'ukwezi kwa kane umwaka w'1994 Sylvestre Ntibantunganya niwe yaciye agenwa kurongora igihugu mu gihe yari asubiriye mugenzi we Cypriano Ntaryamira yari yasezeye isi. Sylvestre Ntibantunganya ababaye umukuru w'igihugu agira indwi atwaye Uburundi yongera aba umukuru w'igihugu agira gatatu w'imfata kibanza. Sylvestre Ntibantunganya yabaye umukuru w'igihugu itarike zitandatu z'ukwezi kwa kane umwaka w'1996 gushika itarike 27 z'ukwezi kwindwi umwaka w'1996 akubiswe coup d'etat na Major Petero Buyoya abifashijwemo na bamwe mu basirikare b'ico gihe. Major Petero Buyoya ababaye kandi umukuru w'igihugu agira gatatu agarutse ku butegetsi ubugira kabiri biciye ku nzira ya coup d'etat mu gihe mu mwaka w'1987 yari yakubise coup d'etat Colonel Jean Baptiste Bagaza. Itarike 30 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2003 Major Petero Buyoya yaravuye ku butegetsi asubiriwe na Domitien Ndayizeye. Jewe Domitien Ndayizeye umukuru w'igihugu cy'u Burundi ndarahiye imbere y'abarundi bose bo bene igihugu ko ntazodohoka ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi kwibwirizwa nshingiro mfata kibanza n'ayandi mabwirizwa biciye mu masezerano y'Arusha yasaba abategetsi kugabanganya ubutegetsi bw'igihugu. Domitien Ndayizeye ababaye umukuru w'igihugu cy'u Burundi agira 8 yongera aba umukuru w'igihugu agira 4 w'intwaro mfata kibanza. Mu yandi mateka y'igihugu cy'u Burundi biciye mu matora n'inzira ya demokarasi itarike 19 z'ukwezi k'umunani umwaka w'2005 Petero Nkurunziza yaratowe n'abene gihugu mu gihe yaramaze imyaka myinshi ari mu ishyamba ariko agwanira igihugu. Uyababaye umukuru w'igihugu agira 9 atwaye igihugu cy'u Burundi yongera aba umukuru w'igihugu agira kabiri atowe biciye mu matora n'inzira ya demokarasi. Devant le peuple burundais, ceux détenteurs de la souveraineté nationale, moi, Pierre Nkurunziza, président de la République du Burundi, je jure fidélité à la Charte de l'unité nationale, à la Constitution de la République du Burundi. Mu mwaka w'2010 Petero Nkurunziza yarasubiye gutorwa n'abene gihugu biciye matora n'inzira ya demokarasi aho yatowe ibice 91%. Hama itarike 20 z'ukwezi k'umunani 2010 arahira kongera gutwara iyindi myaka 5 igihugu cy'u Burundi. Uyo aguma ari umukuru w'igihugu agira 9 atwaye igihugu cy'u Burundi aguma kandi ari umukuru w'igihugu agira kabiri atwaye biciye matora n'inzira ya demokarasi. Itarike 27 z'ukwezi kwindwi umwaka 2015 Petero Nkurunziza yarongeye gutorwa n'abene gihugu biciye matora n'inzira ya demokarasi aho yatowe amajwi 69.41%. Maze itarike 20 z'ukwezi k'umunani 2015 arahira imbere y'inama nshinga amateka kongera kurongora Burundi ikiringo cya gatatu. Uyo aguma ari umukuru w'igihugu agira 9 arongoye Burundi aguma kandi ari umukuru w'igihugu agira kabiri yasizwe biciye mu matora n'inzira ya demokarasi. Ari mateka y'igihugu cy'u Burundi biciye matora n'inzira ya demokarasi itarike 20 z'ukwezi kwa gatanu 2020 Evariste Ndayishimiye yaratowe n'abene gihugu. Imbere y'Imana mushobora byose, imbere y'abarundi bose bo bene igihugu, jewe Ndayishimiye Varisito umukuru w'igihugu cy'u Burundi ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi kwibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa, kandi ndemeye ko nzoharanira ntiziganya ineza y'u Burundi n'abarundi. Uyo ababaye umukuru w'igihugu agira 10 arongoye igihugu cy'u Burundi acyayongera kuba umukuru w'igihugu agira gatatu atowe hisunzwe amatora n'inzira ya demokarasi. Evariste Ndayishimiye arahira itarike 18 z'ukwezi kwa gatandatu 2020 kurongora igihugu cy'u Burundi.
ni mu gihe yari kurahira itariki 13 z'ukwezi k'umunani 2020 mu gihe uwo yari asubiriye Petero Nkurunziza yari yajyamiye ubwoko kw'abagabo itariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu 2020 ku bitaro Saint-Catherine. natwe turashoboye byo mu ntara ya Gitega. Uti none abo bakuru b'ibihugu uko ari 10 baranzwe n'iki? Ni mu kiganiro bikurikira. Reka turashimire mwe mwese mwahisemo gukurikirana radio televiziyo de la jeunesse africaine. Shimire wafashe amasanamu. Fabrice ndi Murukundo nabashikije kino kiganiro nkabanda basezereye ndabifuriza kugira ibihe byiza. Mubandanye mukurikirana ibiganiro bya radio televiziyo de la jeunesse africaine.